musenyeri nyene cubahiro musenyeri Gervase Banshimiye-Ubusa bwa mbere bwo turetse ko ndamuzi nk'umwungere wo muri diocese nkuru ya Bujumbura ariho nanje ndagurira ubutumwa asanzwe yarambereye n'umurezi yarambereye umurezi mw'iseminari nkuru y'Igitega iseminari nkuru yitiriwe Mweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri yarambereye umurezi arambera n'umwigisha hanyuma maze kuza Bujumbura birumvikana yuko sinari mushasha nawe ntiyari mushasha kandi birumvikana ko hari ibyo tuza turahuriramwo dufatiye ku vyigwa yatwigishije ku mpanuro yaduha nk'umusaserdoti eka hari byinshi duca duhurira turahurira ko cane kandi no kuri kiriya kintu yadushikirije kintu cyo gufasha abantu kurekuriranira no gusubiza hamwe jewe numvise ubwo butumwa burankorako cyane kuko ndabukunda gose narijya nanje nabaye mu bihe bituma abantu bakomerekanya naje nkakomereka mugabo nkumva nje ndashobora gutanga intahe yuko nateye intambwe none nk'ubu nk'uwo mugambi ndawiyumvamo cyane nkavuga nti ubwo namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV teka ryawe teka ryanje teka ryacu kwemera kuvyara ubuzima ndabaramukije kaze mu makuru yo kuri Imana igenekerezo rya 21 Nyakanga umwaka wa 2025 amakuru y'uno munsi tukaza kugaruka kwihimbazwa rya yubile y'imyaka 25 Musenyeri Gervase Banshimiye-Ubusa amaze muri iryo banga. Ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru bikaba vyabereye ku kibuga kiri muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi, bikaba vyatangujwe n'urugendo Chorale Regina Coeli yo muri Paroisse ya Kanyosha, akaba ariyo yari imbere muri urwo rugendo, ari nayo yariko iraririmba muri iyo nkuka ya misa. Hagakurikira abadiyakoni, abasaseredoti, abepiskopi n'intumwa ya Papa mu Burundi n'abanyacubahiro batandukanye bakaba bari bashikiye muri ivyo birori, uhereye ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza n'umutambukanyi wiwe, umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye n'umutambukanyi wiwe, umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca hamwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Domiciano Ndayizeye n'abandi banyacubahiro batandukanye. Inkuka ya misa ikaba yari irongowe na Musenyeri Gervase Banshimiye-Ubusa, akaba yarashimiye abantu batandukanye mu bibanza bitandukanye yagiye arakoreramwo ubutumwa. Mbere yo gusozera inkuka y'imisa nshimye gusubira kubakengurukira mwese mpereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu n'abafasha biwe bose bashimye kuza kwifatanya natwe. Ngaca nshimira wubahwa intumwa ya Papa mu Burundi, abepiskopi, abatumire b'iteka, abakunzi mwese, abakristu na bene data mwese mwitavye uru rubanza. Ibyiza mwangiriye mu kuza kunsabira no kunshigikira vyanyubatse kandi birampaye agatsi gashasha kukubandanya iri banga n'ubutumwa natorewe. Sinokwibagira no gukengurukira abateguye neza ivya liturujia ngo dusenge neza. Mbonereho no gushimira ku buryo bw'umwihariko iyi korale yacu yatugiye imbere mu by'indirimbo mutere murije imbere. Harabo bagira ngo ntaco nababwiye ku butumwa bwanje bw'umwungere. Ico mfise mvuga no gukenguruka. Nkengurukira Imana yantoreye iribanga n'ubutumwa ikampa n'ingabirano zimwe zimwe zimfasha kuburangura. Ubutumwa bwo kumukeza bukaba bwasomwe n'intumwa ya Papa mu Burundi Musenyeri Dieudonné Datonu, bukaba bwasubiremwo mu Kirundi na Musenyeri Gabriel Barekensabe. Ijambo rya mbere, nyenicubahiro Musenyeri, ndahimbawe no kugukeza muri kino kiringo uri kurahimbaza imyaka 25 irangiye watiwe mu ibanga ry'ubwepiskopi.
nifatanije nawe mu gukengurukira Imana yagutoye ngo uyibere umusaserdoti n'umwepiskopi no ku vyiza vy'umutima abakristu b'Eklezia urongoye baronse biciye mu butumwa bwawe bw'umwungere. Muri iryo banga watoranye ry'umusaserdoti n'ubwepiskopi nduhengeshanya kwerekana umwete n'akanyamuneza ufise mu kwitaho abakristu ushinzwe, ingabirano waronse mu ibanga ry'ubusaserdoti zigufasha kurangura neza ubwo butumwa. Ivyo bibonekera cane cane ingene ubafasha gukomera mu vy'umubiri n'umutima, n'ingene witwararika ko abantu bosubiza hamwe mu gihugu hakarangwa amahoro n'iterambere. Ko yubire yawe impaya aka karyo, ndagusavye unkundire ku izina ry'abo bose dusangiye ibanga ryo gufasha Papa Roma no ku izina ry'ibiro bikuru vyo kumenyesha inkuru nziza, nsubire kugushimira kubera ingene witaho kunganira Eklezia mu migambi yayo yo gukwiza inkuru nziza mu makungu. Ngarutse no ku mpanuro nagushikirije mu ikete nakwandikiye aho wagenwa kuba umwepiskopi mukuru wa Bujumbura. Nikete inimero 1214 agakwego 18 ryo kwa 23 ntwarante mu mwaka w'2018. Nagomba rero gusubira kugusaba kwa mukomeza umwumvikano n'ubumwe muri diocese nkuru urongoye no hagati y'abepiskopi musangiye ibanga. Witwararike kandi gushigikira ingabirano zitandukanye hamwe n'ubutumwa bufasha bose kwiteza imbere no gusasagaza inkuru nziza. Uramukurikiza akarorero Yezu umwungere mwiza yadusigaranye, nkawe uheke ku bitugu vyawe abagize igihugu c'Imana bo mu mirwi yose atanumwe akumiriwe. Urafasha n'umutima wawe wose abakristu n'abasaserdoti, ubakunde kandi ubiteho atanumwe usize inyuma. Ni navyo dusanga mu ijambo Papa Leo wa 14 aheruka gushikiriza aho hahimbazwa yubile y'abepiskopi. Yagize ati, mu kuyobora Eklezia dushinzwe dutegerezwa kwemererwa umwungere mwiza akaba ari ubwiwa dusubiza itoto kuva ku mizi, kugira ngo dushobore gusa nawe rwose, tugira umutima nk'uwiwe hamwe n'urukundo rwiwe rw'akayobera. Iryo jambo rya Papa Leo w'14 yarishikirije umunsi wo guhimbaza yubile y'abepiskopi hari kwigenekezo rya 26 ruheshi uyu mwaka. Mu gusozera nagira ngo nsubire kukubwira ko nifatanije nawe kuri uyu munsi w'imboneka rimwe. Nsaba umukama ngo akuronse ingabirano z'amagara meza n'amahoro. Ad multos annos, urakaramba. Ni Cardinal Luis Antonio Tagle, akaba ari icariho ca Papa mu vyo kumenyesha inkuru nziza n'umunyamabanga wiwe. Ijambo rya kabiri ni Papa nyene ubwiwe yarirungitse. Yagize ati, kuri nyene icubahiro umuvukanyi Gervazi Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa Bujumbura, mu gihe uhimbaza yubile y'ifeza yaho watirwa mu ibanga ry'ubwepiskopi,
twagomba kugukeza bimwe bivuye ku mutima wa kivukanyi, kubwira n'ubutwari waranguranye ibanga ry'ubwungere mu madiyoseze ya Muyinga, Ngozi na Bujumbura hamwe no mu nama y'abepiskopi b'u Burundi. Tuboneyeho kandi kugushimira ku mwete n'ukwitanga birangwa na rwa rukundo rwa Kristo ruguma ruduhutagiza, ukaba wararwerekanye udahengeshanya mu kwitaho ibikorwa vy'ubutumwa waranguye mu murima w'umukama, ukabigirana ubwitonzi bwinshi n'umutima ukunda igihugu c'Imana, kandi witeguriye kumenyesha inkuru nziza no mu makungu. Mu kukwifuriza umunsi mukuru mwiza, tugushikirijwe n'umuhezagiro w'abatumwa. Usasagare mu basaserdoti, mu bakristo no mu nshuti n'abagenzi bawe, ubabera ikimenyetso c'iteka ryo gutorana urukiza rw'umukama. Bigiriwe i Vatikano igenekerezo ry'icenda Myandagaro umwaka mweranda w'ibihumbi 2025, Papa Leo w'14. Inkuka ya misa irangiye, Action Vibe TV ikaba yaregereye umwe mu basaserdoti bo muri diocese nkuru ya Bujumbura, aratwiganira uko yiyumva. Patiri Anastase Uwizera akagira ati uretse ko yambereye umuvyeyi mu seminari, ati hari byinshi duhuriyeko, kurekuriranira no gusubiza hamwe. Akaba yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Maître Merat. Urakoze cyane, yego duhejeje guhimbaza inkuka nyeranda ya misa ijanye n'iyubire y'imyaka 25 y'ubwepiskopi bwa Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, aho natwe bidusanzwe turi twaravukiye turangurira n'ubutumwa. Nakanyamuneza rero kuri jewe cyane cyane ko hari haheze umwaka nanje ntibaje yubire y'imyaka 25 y'ubusaserdoti busuku, none turi muri ako kanyamuneza dusangiye n'umwungere wacu. Nakanyamuneza kuri twebwe abasaserdoti ko dusangira ubutumwa neza, nakanyamuneza no ku isinzi ry'abakristo balayike abihebeye Imana, eka n'ukuri twese twumva turi nko mu ijuru uwo dusangiye ako kanyamuneza n'umwungere wacu. Kandi aho yaciye natwugururira n'umwaka mushasha w'ubutumwa 2025-2026, tukumva aho tubandanya kandi dukomeza iyo ekleziya muryango, twibanda cane cane gukaburira ubumwe no gusubiza hamwe nk'uko yabitwibukije. Yego cyane. Murakoze, mumaze umwaka umwe muhimbaje yubire y'imyaka 25, none n'umwepiskopi ahimbaje yubire y'imyaka 25, bisigura yuko mu buzima bwanyu bw'ubusaserdoti yari umwungere. Mbega ikintu mumwibukirako kimwe canke bibiri muvuga muti jewe ndazi neza umwungere wacu nibihe? Umwungere wacu Musenyeri Nyenicubahiro Musenyeri Gervase Nshimiyubusa, bwa mbere bwo turetse ko ndamuzi nk'umwungere wo muri diocese nkuru ya Bujumbura, ariho nanje ndagurira ubutumwa, asanzwe yarambereye n'umurezi. Yarambereye umurezi mu seminari nkuru y'Igitega, iyi seminari nkuru yitiriwe Mweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri, yarambereye umurezi, arambera n'umwigisha. Hanyuma maze kuza Bujumbura, birumvikana yuko sinari mushasha nawe ntiyari mushasha, kandi birumvikana ko hari ibyo tuza turahuriramwo dufatiye ku vyigwa yatwigishije, ku mpanuro yaduha nk'umusaserdoti, eka hari byinshi duca duhurirako. Turahurirako cane, kandi no kuri kirya kintu yadushikirije, ikintu cyo gufasha abantu kurekuriranira no gusubiza hamwe. Jewe numvise ubwo butumwa burankorako cyane kuko ndabukunda gose, narirya nanje nabaye mu bihe bituma abantu bakomerekanya, naje nkakomereka, mugabo nkumva ndetse ndashobora gutanga intahe yuko nateye intambwe, none nk'ubu nk'uwo mugambi ndawiyumvamo cyane, nkavuga nti ubwo naje nta muganda noterera, naje bibaye ngombwa noterera umuganda kuko ndumva ko binshobokera
biranshobokera ko ndabona ko hari intambwe nanje nashoboye gutera yorakoze cyane. Tuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, teka ryawe teka ryanje teka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Aha ni naho hagarukiye amakuru nariko ndabashikiriza kuri uno munsi. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwayakurikiranye, nkengurukire n'abamfashije kuyatororokanya. Tukazosubira mu makuru yacu yo hanyuma. Olivier Ntwari nkaba ndabasezeye, gira iteka.